nageze kuyumvira kuyambitsa urumva ico gihe nari mfise inda y'umwana wanje sasa rero siniraburuko hariho kushe ibaze kushe nkavuga none gama iyo kushe ivuye iyo kushe narifise kushe iteye ubwoba urumva en plus nkaba mvivye amazuru nkaba mvivye umunwa amenya sana jone hama umugenzi wanje arazambwira ati sheri wowe umwana uzomukanga turi mu misa hame baduze umukate ya moment de silence muri catholique ndavuga mama ko batavuga ico gihe mama ndamubwira mama none je ndirimbe mama ati umwana nyene atarakwiza 3 ans ndimbe mama ndimbe hewe azayumva ndadugijijwe kanuya burakeye kaje muifodebu umga shawaya hayania demo shashi ari kuvuga demo shashi ngo kumagira kujo demo shashi basi muze murakubita nuko rero namye mfise sinanzi yuko ari mama yangiri yasabiye ivyo bintu abigisha birirwa baragukubita nta nayo wigira wimvira basi yuko abantu bakwanga kubera wakubitwa cyane cyangwa turatubwira mama ati mama nk'ubu badukidnafye nk'ubu bakidnafye worira cyangwa bacuvuga ati ebana je nangorane ndafise abandi uyo muraraba rero muzomuzane camureke hewe ivyo kabaye kera tuguma muri kiproko je ndashaka ivyo bintu bihera nawe urashaka ko bihera twabuze aho duca mu mezukune nkavuga ati ebana umviriza rero done ntiwovuga ibi ariko mubwira niwomenda henda none ubuziki none womenda henda none wambwira ati none shushu urumva je babuntu mpenda basi ngaho mpenda henda babuntu cyangwa uvuga uti umviriza sheri fata oga wambare dusohoke urabutse ibintu uvuga basi none indoto ntozigira ndazigira urota ibintu biteye ubwoba nk'ibintu urarota ni urarota baguhongo yamenye Salut abakunzi ba BI nizere ko mukomeye ko muguwe neza ko mushima Imana ko natwe dushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro hama ndi kumwe n'umutumire muzi mwakunze ku mbuga zacu atari rya mbere twihakiriye madame Huguette Aurore izina ry'igisirimu yatubwiye ngo ni izina ry'igisirimu Aurore irakoze mama la star mama cool ubuheruka yaraje ngaha ari kumwe na son équipe sa chorale ego na chorale yiwe hanyuma nuko no musi turagarutse kugira ngo tuganire ujya musi twavugiye hamwe mu kivunga ariko turabaza n'umwe ariko no musi nkuko turi mu kwa gatatu murabizi turi muri mars ukwezi kwa gatatu ukwezi kuri symbolique ku bintu by'abakenyezi nico gituma naciye niyumvire ko no mugarukana kugira ngo tushe kuganira tuganire kuri parcours yiwe tuganire kuri sa vie professionnelle personnelle tumumenye vyimbitse tumenye iyo yavuye ni yageze kuko murabizi yuko umuntu kugira gera nkahageze Aurore nuko abafise histoire inyuma tutazi kandi iba iri ndazi yuko iri intéressante iyo histoire nico gituma rero ndabasavye kugira ngo mube kumwe natwe ntihagire n'umwe ava ngaha ube hano utora agatebe wicare tuganire rero mama cool karibu merci gogo ntuntarara nkuduhera two gusuka urambonera murakoze cyane abakunzi ba BI no kuvuga B na I ijisho canke I gitungurusumba oya ni I ijisho umvano none B nayo no kuvuga B ni Burundi Pas Burundi. No, bon, no Burundi, mugabo n'umuntu ni n'urudome represente umuntu wari we wese hari mu Burundi twace dutora be umurundi wewe aho turakurepresenta karunda mu representa ai turijisho ry'uwo muntu rero iyo be ni umuntu quelconque twebwe rero turijisho ry'uwo muntu uyu munsi rero turijisho rya comedy uyu munsi turijisho rya comedy umunsi turijisho rya comedy n'abakenyezi n'abigeme abahungu bazoza bivugire sinjo yego ninjo nivyo nyene aramboneye ngo sindaronka amahera yo gusuka mbwa narayaronse narayariye tu no wimasi yacija tuguma tumusabira usigumpaye basi makeya kugira ngo basigira go found nkawo oya ubu twe muri mars twihaye ko umuntu wese azokwambara igitenge yiguriye agasukisha n'umushatsi ivyo yiguriye
Madame Aurore ombwira ubu unyo izina rigezweho kuri wewe niri je ubu izina mparaye ni Mama la Star. Mama la Star. Say Mama Star. Mama Star. Say Mama Star. Mama Star. Turabizi yo ryavuye Mama Star wagiswe n'umwana wawe. Nje tumuri haraye. Ego cyane. Mugabo Mama Cool naryo ryavuye. Mama Cool si izina giwanje ni groupe. Oh. Ni groupe yitwa Mama. Je ndafise ama groupe menshi. Hariho reka ncegira ko ndabaramutsa ndabatasha. Hariho groupe de mama. Tuku. Hakabaho groupe ya Mama Cool. Naho ndi no admin. Kandi abaha bizu. Hakaba hariho n'indi yitwa urugo rwiza. Okay. Izo zose ni n'ama groupe adufasha twe nko muri Mama Cool icivugo cacu ni femme épanouie, famille épanouie. Urumva happy wife, happy family. No kuvuga ko ibintu byose bihagaze ku mukenyezi, ku mama, kuri narugo. Iyo ari épanouie, c'est toute la famille qui est épanouie. Iyo vyizinze mwese muri zinga abagenzi. Yes, mamuki. Arabazinga mwese. Okay. Urumva niho wewe waciye ukura kugira ngo utangure kuzuravuga Mama Cool kwera kare wawe. Bon, je urumva. Wararikoresha. En fait si je Naragize. Donc turi groupe yitwa Mama Cool. C'est-à-dire turaba Mama Cool benshi. Hanyuma je ndafise photo de profil yiwanje handitse ko agapira Mama Cool, n'udupira twa Mama Cool. Hama ukomeze nuko nyene bon bavyumva bijanye. Bose rero bace baze bampamagara Mama Cool. Yego urumva mugandi Mama Cool kuko ndi n'umu Mama Cool kandi wa vrai atavyigirisha atari kubera ari muri yo cool vraiment. Okay. Ngomba mvuge ikibazo kiri un peu personnel kandi ntushavura. Oya si shavura icishurwa turacishurwa ikitishurwa naco turakireka. Kera harageze kuba harawe ibintu byo kwiyambiza vyatari we na urirabura vyatari. Ego gukura nyihora. Urirabura vyatari utaranamba ibintu birebire. None mu bigeze wiyumvira kwiyambiza. Je kwiyambiza nageze kwiyumvira kwiyambiza. Urumva ico gihe nari ifise inda y'umwana wanje. Sasa rero siniraburuku. Hariho kushe ibaze kushe nkavuga none gama iyo kushe ivuye iyo kushe narifise kushe iteye ubwoba. Urumva en plus nkaba mvivye amazuru nkaba mvivye umunwa amenya sana jone. Hama umugenzi wanje arazambwira ati sheri wowe umwana uzomukanga umwana akavuka karabaye aziruka namu mama ngayi Bujumbura ashaka kuguma sagutyo wowe umwana uzomukanga ni hamwe umwana azovyuka akavuga ati agasanuka ati hano nisanze hano gute byagenze gute kugira imana indemere muri uyu muryango ibi bintu umwana agatangura kubaza ibi bintu byagenze gute hani urumva umugenzi yambwira ati fata rero dufa utuntu de hari amavuta nimba yitwa 7 day nuvuga mu minsi ndwi yari ra chanda ya Jack wa bambwira ati rero uyisiga mu ijoro je no kumutaga nkayisiramwo ndayisiga sasa ndayisize hewe iki nkubita umva nkatukuraha agasimba ahantu hose haciyaje yo ndakugirira amatashitashi mu maso abantu duhuye bagaca batinya kurenga baca barabona muvi nakinya ati ivyo bintu wisize nibiki indabi basha bicarira ba terrible ho nagize imana ko nagiye kwibaruka vyaraheze mu maso sino rero mwana ho yari gukanguka vyavure ati mama afise utubiri two mu buto bwawe uri umujene uri umukobwa wiganye bawarize muri internat abari nta nari mu bigeze wiyumvira ivyo bintu nta nari mu bigeze wagucokoza ku buryo uvuga uti ndembo nujyanye ari onyo igisupusupu rero afite hari ibintu bashaka kugucokoza ko hamaye setema mukavuga uti ahaje naho nogira effort ndabona yuko zitorengana je rero barancokoza ndirabura mwana naho ati aha naho no kwiyambiza byo mfata umwanya rero sishobora gushira ingufu muri kino kintu reka je nigira ahubwo kunyene je ibi nivyo binjohera kera kiri mutoya nakayegasha kuko nibaza yuko kugira ngo urinde uba uri uno munsi ukina nko ukina ugirane nuko haba hari utuntu wabaye uri mutoya wakina nk'amagafe canke amadeka canke peut-être waratwenza abantu canke je sais pas ibintu wagira ku buryo uvuga uti ibi bintu n'ukuri ndavyibutse ndabona neza exactement ko vyari iyo mba kiriya gihe iyo aba abavyeyi babi nk'ubunye wewe uvuga uti iki kintu ndabibona nk'ubu ndakibonye kuko umwana wanje ndabonye ko ari sinye
yo kwerekana yuko azokina comedy? Hewe nari ifise vraiment utuntu twinshi. D'abord je mvuga abantu abakomediens abayumoriste n'abantu ofite abonye kijya kintu wewe abona donc aca transformamo ikintu c'inkuru gitwenza. Nukuvuga iki n'umuntu abatiyumvira nk'abandi vraiment. N'umuntu n'umu artiste abatiyumvira nk'abandi. Hama kenshi barahurije ku bintu vyo gukubagana. Je narakubagana gogo. Wamenga afise aga transformateur mu mutwe ibintu nakora. C'est-à-dire hama aussi narumwana nesi inyishu za TikTok. Un jour jegenda mu misa ndumwana muto. Kwanza d'abord jewe sinakuze bantwara mu misa kubera ngo ibintu nakoreye mu misa. Je mu misa naragiye ndumwana muto. Je navutse muri 90, sivyo muri 90 muri français yo 90 navutse muri 90. C'est-à-dire yuko ndiko ndakwiza 3 ans. Hari muri 93 muri 93. Murabona filme yari kwiraba hako araba filme nyene y'imigambwe. Je rero ndi mu misa hariho indirimbo ya Frodebu niyo yari igezweho abantu bose biyamamaza. Hanyuma je mama arantwara mu misa. Turi mu misa hame baduza umukate ya moment de silence muri catholique. Ndavuga mama ko batavuga. Ariko mubazi mama ko batavuga kandi je n'ubu birashikira ivyo bintu. Je chaque fois hari gihe ngenda ahantu hacavuga ati kwari silence kwari ngira kantu ico gihe mama ndamubwira mama none je ndirimbe mama ati umwana nyene atarakwiza 3 ans ndimbe mama ndimbe hewe azayumva ndadugijijwe kanuya burakeye kaje muifodebu shawaya hayania demoshashi ariko vuga demoshashi ngo kumagira kujo demoshashi hari umupatiri w'umuzungu ati madame sohoka urangana bavuga sohoka kite tourne des fois tourne ariko mugiye mama rero acashaka kumpuza mbwa ndeka ikofe aho nyene mama ati jewe nari vyari yakazi azavuga ati umwana arazofasuye kuja mu misa mu ntambara bahunze haje n'ibiki basanga umwana yamyotse mu maso basanga nisize amavuta je ne sais pas nimba nisize produit nimba nisize iki urumva nimba ngo harimo tante ngo bafite ngo duhunge nimba ariko arasiga produit utunasigaje turiya tuntu nandi ndatwisiga bahinduka basanga umwana yamyotse ahantu hose yaguturiye donc yanuriye mu maso jewe muri crise umva baguma baje kunsabira utuntu bonsiga udupomade mu maso namyutse ahantu hose nahiye kwera ibintu nisize mu maso umva telma naragurana. Abavyeyi bari bakaza cyane bari bakaza abavyeyi banje nabigisha uco wishura wenyene muri iriya myaka wakubitwa kangahe muntu sha wowe urabona ko wowe uri concentré no gukubitwa ukaba concentré no guhanura ega cervical ikintu kimwe nikora ibintu kimwe ntiyago basi wiyumvira estima. Oya je narakubitwa vraiment narakubitwa umunsi wo gusangira narakubiswe kandi umunsi usangira nawe wakoze uri nyene n'urubanza mbona ko mama n'ukuri yantenganye jewe nari nambaye ikanzu sivyo ikarava kwa akantu gutya akantu kagasharizo hari kagapendezo jewe mbona kako karavako ndavuga kano kantu rero hako kaza gutakara ndagakureko neza ndakamuha kampiki yarankubise ngo ndatabuye imuzu ngo ndagize iki urumva muganda kubwire iyo image yaragarutse hari mariage ya petite sœur umwana wanje w'imfura w'umukobwa ndamugurira impuzu hanyuma j'étais enceinte y'umwana wa kabiri nza mbona arazanye donc ikanzu urabona kanzu nziza z'amadentelle z'aba princesse nza mbona akantu kaga contour arakanzaniye gutya mama kavuyeko isasa riva kucuma niko bayivuga hewe twari kumwe na mama aratwenga ndamwereka urabona combien moi je suis une maman modèle je l'ai pas frappé regardez nous fiance ndimvira ibihumbi jana urahejeje gutabura
100.000 urambaye rimwe uratabuye mama nawe yarancunze ati mama ibi iyo ntunamuvugisha la même histoire umwana ni wa moheje la même histoire mama yamanyagiriza ko ntabura ikindi gihe istiro ugasanga istiro nk'ubuye yamvanyemwo ukazona ibirangi ntasha ibirangi ahantu hose byakuzuye aho kumpoza tumwana wanje yabaye traumatize ivyo bintu bimubayeko kaca nkubita abavyeyi bakera bari bakwigidai baje vraiment handi wona kubiswa umva twiga après midi jewe cagenda gutembera ku mutanke wanje hari ibintu rero twari duharaye n'abana biwe vyo kuja muri plafond tukaja gutembera muri plafond Jere sasa uwo munsi ndiyumvira numva ndiyanuye muhira ndavuga none no kwigira gutembera muri plafond Uruja muri plafond uri kwa tantine wawe uwo munsi tuja muri plafond uri muhiri wanje oya nagiye kwa tantine nyene nagiye muri plafond yo kwa tantine nagenda muri plafond yo kwa tantine ndazunguruka mu nzu hama candururuka igitanda aho shiki igitanda gica kirakoroka igitanda canke kirya kintu ca plafond nyene plafond narururutse ahantu nurukiye ku gitanda donc anururuka plafond gacukoroka hewe casimbira kuri ico gitanda kica kiramanyuka gerageza kurepara turabura nagiye ntwaye n'abandi bana babiri bababanyi ndabereka ati ngo ndakwereka aho no munsi tugira twikuri twimarirungu ncanagenda Anseta rero duravuga tuti ebana gana muri yatubonye ngo ducomoke kumbe nyokuru waho ntihari arabibonye nyokuru nawe yamaze iminsi umenga n'umuntu aguma yimereye ukumenga aragwaye nta kintu abona kumbe yatubonesheje ijisho rimwe baraza ati ninde yamenye igitanda ati ni Huguette n'abandi bana babiri uwo mumama acaza kunkubitira ku ishure quelle honte yakubitiye ku ishuri wanyu yanabwiye na mama wango bari waguhana ya mutante wanje sha ariwe byo guca kubaza bose barabigisha abo ngaho byari bitesa kera abavyeyi ba kera bari bakwirikidari ibyo vraiment nibikomeye aho kumbaza ati basi wari kuri ya wababaye mama ngo jama ma plafond y'abandi none Huguette urukura twarakuze mugabo ubunye warakuze nta nani mwokogera tukavuga ati abavyeyi banje barasupport ibintu byinshi vraiment je muvyeyi yamvye yoba nanje ari jewe nari kwikubita uravye ingene warumetse je gusa je mama nyene nkubu uyu bunkuze vraiment je namubajije mama werekeze ugira ingorane ziwacu acambwira ati ugitangura primaire abigisha baramamagara bakambwira ati none tuguhe umwana umwigishirize ntituvyumva abayicaye ha tukamusanga hari abayicaye tukamusanga hari abagize aratugora hama mu nyuma baricara baragira kanama navuga ati none gabasha none ndamwigishirize vraiment guhera mu wa mbere ko je ndi muri 6e ngo nigisha muri 6e ni mumfashe basi muze murakubita nuko rero namye mfise sinanzi yuko ari mama yangiri yasabiye ivyo bintu abigisha birirwa baragukubita nta nayo wigera wimvira basi yuko abantu bakwanga kubera wakubitwa cyane surtout nka mama wawe ukavuga uti jene kuri mama jene bazabi par rapport y'abandi bana mwavuka nawo umuryango peut-être ushobora kuba warufise n'umuryango munini hari abakubitwa nka wewe twakubitwa twese sha mama dukubita twese gusa je narakubitwa vraiment gusumba abandi ntiwigera wiyumvira uti je baranyanka gusumba nama navyumviriye kenshi nta nayo wigeze wiyumvira ko umuka Jean kugenda ko uti je nigire kubera baranyanka kubera ko kantu ka abana benshi bon sinzi Jana mambona twama turatubwira mama ati mama nkubu badukidnafye nkubu bakidnafye worira cyangwa bacuvuga ati ebana je nangorane ndafise abandi uyo muraraba rero muzomuzane cyamureke donc kuri kuraba filme kuntu mumvye atumutwe mon chéri tiens bon mama ela ibintu uyu muntu yabingirira rero sino jewe twarakubitwa twese hama je nyene urumva nama ndiko ndagwa mu magafe shanagwa mu bintu vraiment umva nta n'ikintu na kimwe cijana nama ngwa mu bintu misi yose
Okay. Nuko nta kundi ni wihangana. Ndavuga se umunsi duheruka kugira reka twinjire mu kiganiro ubonye ca fresh n'ivyo ukora waratubwiye yuko umushinga ntahe wawe donc yaravyakiriye ivyo ukora yaragutahuye kandi muravyumvikana ko naho ndagukosa ntiyavyakiriye kuba umuntu yakira ibintu wamuzaniye umuntu yakira ibintu wamuzaniye genre vyigeze bimuderange ibintu nzaniye nibiki oya donc nayimubwiye dès le départ il savait donc twe nawe twako tubirabira hamwe twako turabira iyo movie twese twari jisho twari BI yo muhira twe turaraba iyo ibyo bikorwa vya madame bizogarukira kumugabo nkimubwira wewe nkimubwira yaratwenze yarazi ngo ni ibintu biko biraca mu mutwe just ibintu byinshi gogo binca mu mutwe byinshi cyane ndavyuka no mwijoro nkibuke nk'ibintu nokora ukuntu hindura amashuri abana namanu du projet namanu du projet rero sasa yariyumvira ko naga projet kamwe muri twinshi batundi twinshi ejo azovyuka yavyahindutse ego agaca ntazira ngo la comique atashe la comique ça va arancokoza cyane umugabo donc nivyo nari ndiko ndavuga wewe basi ntivyigeze bimuderange mwarabivuganye dès le départ yarahavuye arabona ko ari projet iri sérieux muhira naho ntibigeze bavuga bati none ibi bintu surtout yuko muri société burundaise abantu batabifata au sérieux babwiye uti jengiye kuja kuma kuko urumva warambwiye wowe warafashe umwanya uragenda uriga uragira formation uragira iki ntivyadutse uko nyene ngo uhere kuri stage hama ngo utangure je nabanje kwiga abagenzi banje bakunda kumbwira ngo nakoze sans transition donc nta transition nagize like mbanze kuca ku marezo sociaux menyereze je réseaux sociaux naje kuzija ko mu nyuma par après namaze gutangura umwuga kwera rero formation yaratubwiye ati udakoresha les réseaux sociaux carrière yawe ntiyavance kuko tu as besoin yuko abantu bumvise ngo urumoye Maurice bavuga bati tukurabere hehe umuntu ashaka kuza kukuraba rimwe agaca avuga ati ni hehe no bandaya ndagukurikiranira donc après j'ai créé ma réseaux sociaux nda créé Instagram Facebook na créé Instagram yonyene ubuye rero quand même na créé Twitter na créé TikTok nziri monetisation nziza amafaranga nimba nzoshira kubiki mu following mwe muri following gusa ariko ama video ni Huguette Aurore sinashatse kubagora ni Huguette Aurore kuri TikTok Huguette Aurore page Facebook Huguette Aurore IG Huguette Aurore Twitter yindi ni réseaux sociaux naragira nayi Snap nayandi nizo siratwishije twe turakirizo okay no kuvuga yuko ico gihe waci donc urabanje uragira formation nani mshaka mere ku bavyeyi hama ndakwaza n'ivyo bindi bwa ko watanguriye mu vya formation reka tuvuge kuri ivyo vya formation none formation nayo wari wayimenye gute donc uragize we Jeff erega bashi ndababwire mu buzima ushatse nico gituma kugira nta muntu ashatse no kwiyahura buri kiziriko mu buzima iyo ushatse ikintu ubu nyene hari hama opportunity aca yuguruka surtout iyo uriko urarondera ikintu wasengeye ikintu muri monde spirituel ibintu biruguruka jewe rero ukuntu ibintu vy'iwanje vyugurutse ni gute jewe narashatse gukora humour comme carrière hanyuma ca ndavuga nti sinzokwirasa kuri scène ngo ngiye gutwenza ngiye gukwita inkuru ibi bintu ndumva ko hariho ukuntu babikora sasa rero je shaka kutagenda kwezita kuri scène j'hésite sur scène et le public doute avec moi hama tugaca tubura ingene tubigenda ndavuga nti oya quand même abantu ndaba respecta foko nzoza ndabaha une bonne matière rero uko yendiko ndabikubwira un jour ndicariye muhira ndatoye telefone Rodrigue arampamagaye umugabo wanje shushu urihe ndi muhira yari iruhande ndagusavye utse le grand comique turicaranye muri quartier ya sete kigingi hama cirambwira nti yo ndaje ca turaza turiruka twari kumwe na ma sœur ca turaza ahubwo hari ahantu twari tugiye mu rubanza ndavyibutsa hari nutwe tugiye mu rubanza kuko twari mu muduga
turahaca aho hantu acaraza ati haraba abafana bagukunda bagukeneye madame umufana wiwe canke kwa rubera warashaka kwinonsa muri oya carrière nari umufana wiwe kandi bari bazinanye n'umugabo usi twarahurira ahantu henshi tugatera inkuru mugabo biraho biraho hama kigira afise ukuntu muhuye muravugana ukibaza turazinanye cyane tuzinanye donc n'umuntu akundana vraiment je ndagenda ndamuvugisha turamubaza ndamubwira rero ibyo nkeneye ati kandi nkeneye formation hari ahantu wowe urugisha amaformation ati wapi ahubwo hariho formation igomba ibe iyandikisha rero twenda kubwira imiryango ukuntu yuguruka iyo formation yari yateguwe na Mishu Comedy Club. Mishu c'est un grand comédien wa kera yakoze kuri RPA avec Mashoke ya mu stand-upper wa kera vraiment yagize ibintu byinshi yigana president buyoya president Obama yarazi kwigana vraiment wari muri Canada abashaka gufasha aba humoriste bonga mu Burundi acha niwe yari organiza et invita un humoriste congolais afise école d'humour muri Congo muri Goma ni nayo naciye nsubira ndabandanya ndagira iyo école d'humour pendant 9 mois mugabo aho turagira formation de 3 jours turamenya les notions basiques sur l'humour. Après tugize iyo formation de 3 jours twahereje kuri spectacle umuntu abarinjiye rero aho umuntu amaze kubona ingene bikogwa naragize ubwo nshaka kubiheba muga comme je ndafise ukuntu ebana nibaraguza naseze abakenzi wabwiye ko kiye muri note ndabwira turere vya bintu birashuje ndetse abagenzi vraiment bampushinga n'ukuri basha buryo umuntu atagira abagenzi sinzi donc abagenzi ofite hari gihe ushaka kuvuga ati ngoma nkore ikintu abantu bose bakavuga ati itu ryamaje ninda gutuma n'ikindi gihe ushaka kubwira abantu ati ebana je ngoma nkore kino kintu umwe mu vyumva gute turi nyuma yawe abo rero bari nyuma yanje cyane abo rero nibo nasize nsezeye ndababwira ati urumva rero jewe donc les choses deviennent sérieuses je me suis inscrite muri formation de 3 jours urumva ye baba we shitseyo rero ndagira rokire jewe ndabihevye kurambwira ibintu byo kuja kwandika ama sketch gawe iraha mu wowe wari uyifise mu mutwe amenye ibintu byo kwa improvisa ata ibintu byo vuga inkuru bambwira ati nose uko bigenda utegerezwa kwandika inkuru yandike du début à la fin yatubwiye ngo nimwandike ngo nimba ari ngo écrit un sketch de 5 minutes kacha bibaza none 5 minutes no kuvuga iki 5 minutes ndiko ndandika 5 minutes quoi script donc voilà le script donc no kuvuga ati urandika un sketch uza gukina pendant 5 minutes ndamubwira hewe none no kwandika mu kirundi ati sha madame nukuri nibaze yuko utoca uviza cyane mu kirundi nagira wo visa loin visa mu gifaransa ye baba ukibaza uti none ça fait 5 ans mvuye ku ntebe y'ishuri je ndi ngaha mwibarabara nkora kazi nkakukarandibaza kwa kazi nakora nta gifaransa nta raporo nta na ordinateur na kino na kimwe n'umugenzi wanje w'umuzungukazi je nayo maze igihe ndamuvugisha twaratuvugana kenshi mugabo hari hageze igihe ndamurukiye ka audio numva igifaransa ndiko ndarondeza nkaca nigira busy tinone i audio aho nayifutiye mpeza yayo ibi bintu byo gukina mu gifaransa je ndabikura we d'abord kakantu tuguma tubwira ngo après kikaba kiranyiza uza kuvuga ryari uza gutwenza ryari ndavuga ibi bintu wapi singiye kurara jenga hamacana kina chandandika sketch ndavuga une histoire vraie yashikiye inababaje batambwira ati mugabo iyo histoire yawe c'est pas intéressant nta kuntu wovuga ibintu biri actuel uravuga ibintu byo mu bwana ingene uriye mu muduga ijya mbere ndavuga hejuru ko ntanzi inkuru ta muntu numwe nahora ndayibwira banambwiye ko itari interesse numva ibyo bintu biragoye mugabo nsubiza inyuma ndavuga iki ndabwira iki babandi bamamasha urumva uraba deceive ntushaka kudeceive abagenzi bawe nta yindi way
je continue hanyuma ca ndandika ga sketch bana kurofa kanu niyumviriye aho nyene ngo wa nikurayo hewe ndakabashikaniye ngo kanyere ngo reka rero twereke ukuntu tugakora donc muri comedy ukuntu dukora urazana text undi akayumviriza akavuga ati aha wogira uko aha akaguha amayide ahagira shwita gutya canke iyo blague bivuze mu majambo menshi yivunagure hamuca shwita gutya donc turafashanya baca baramfasha et voilà biratanguye gutyo nyene biratanguye ca d'intégrer ma bija comedy club après ndagira amakuru en ligne mvuze amakuru nje numva ndavyumviye mu kanwa amakuru en ligne okay waragize amakuru en ligne ubu igifaransa naco kirondeza mugabo vraiment caragarutse cose ubunye naho uvuze ko en ligne bica bikaruka none igete nari nshatse kukubaza kugira ngo dushike kuri ivyo byose nari nashatse kukubaza muhiri wanyu bavyakiriye gute naho muhira kwandije ku iwanyu okay iwawe apa ni wawe umva hari iwawe hariho ni wanyu iyo uvuka canke abiwabo umugabo canke ki ubabwiye yuko nakubwiye abantu bose ntibakira ibintu kumwe surtout iyo umuntu yubatse agiraje ku mbuga surtout ugiye kugira ibintu ngo nivyo gutwenza etu bavyakiriye gute nabo sha urana mama Marie igihe atwara Yezu umumarayika amubwiye buriya ntiyagiye kwiyumvira ibintu uwamukurikiye yamukurikiye hama uwo Imana yari ikeneye ko amusuiva c'était Joseph umumarayika aragiye kumuvugisha uravyumva jewe no kugira ko parcours yiwanje ababitahuye barabitahuye abatabitahuye Imana yaravyishaje uravyumva nukuvuga iki nyene Imana yarakwisharje amana Imana ni Imana gogo Imana unyene yohindura imishatsi yawe kaci Imana unyene yo guha produit Imana yo guha produit unyene gogo kazibona turagiye hajyo yisanze hajya produit Imana nuko ikora je vraiment Imana ise charge yugutahuza batavyumva kuko franchement je comprends bien jewe quelques années avant wari kumpa image uzomukomedienne nari kumuhaririza uravyumva ni ibintu ntigeze niyumvira mu buzima ariko iyo uvuganye n'Imana Imana iraguha mission rero jewe abo tuvukana uwo tuvukana yarambwiye ati namye ndakubona utwenze mais je te vois pas kuja kuri scène numva umenga uri umukomedienne wanje jeje nyene donc durantwenza misi yose à chaque fois numva mbabaye ndaza kukuraba donc turagukunda niko rero les personnes bari banyegereye bambariye mugaje rero hari ikimenyetso kimena nasavye Imana ico yari yakimpaye cari ikihe urana ijya photo de profil ijya ni révélation en fait igenze ko mama ko nico gituma imaze 3 ans umengirenga kuri profil wanje ntivaho nta kintu na kimwe kiratuma no ikurako urumva amafoto yose maze kuronka y'ibiteramo nijya ça c'était moi en fait gitonda kubwira ko ari intuze je nasavye hariho ikintu ca mama cool twari tugize biyumvira ati turondera umukomedian aza kudutwenza hama comme budget yari ntoyi turavuga tuti tubigire gute deja nari muri organisation hama jewe nce ndababwira ati mu nyuma ndumva ijwi rimbwiye ngo genda ugire ese kuko nari natangwe kuvyiyumvira ko nshaka kubikora wari watanguye kuvyiyumvira mugandi ntwari bwagenda muri ya formation oya jewe ndavuga ndababwira ndababwire nzobibakorera ivyo bintu nzobanima nzobatwenza nzobagirira ivyo bintu baratwenga ati kandi vraiment wewe ahubwo nitwumva ico twako turarondera c'est-à-dire rero je naragiye uwo munsi ndabikora ndabwira Imana ngo jewe
ndanza gushitsa ku gatsi kanyuma nditanga wese ikindi mo cyose ndaza kugitanga hanyuma mu ma feedback nzoronka nzoheza menye ko ivyo bintu ari byo wampamagariye muko nzobikora nuvuga iki je naragiye turatangura ico kintuze nshaka kugura amasifre uravyumva twe twagize aga picnic ko kuja kuri plage twambaye dupira twa mama cool twambaye dukabutura utujipo bintu nyene teni zo kuri plage zaba mama ngo ngaha mu ivire je nshaka kugura sifre bus turimo nari muri ngenda ndabanima nkubita kuri bus nabwiye umukonvoyere ngende nicaye nasohoye umutwe urumva ibisi idushikanye tubona turashitse urabona kuva parede zari gushika kuri plage ndamubwira banza ushike gatoyi hajya inyuma udusuru tudodeshe gatoyi umushoferi aba yaryohewe arabidukorera tururuka bisi turaza turagira amaje vyari biryoshe ndagira animation ndagira presentation iryoshe iri comique uragize presentation ndagucokoje uyu gutyo vyari biryoshe kandi vyazuko nyene ego hama haragera gufungura turafungura hamaragera gutamba turatamba ndabatambisha urumva vraiment ndakora ikintu cyose kibaho cyo kwanima abantu uwo munsi bagenda bavuga ati ntitwari tuzi ko turyamanye kigingi ngaha nibo rero batanguye ko wumva umwe jewe ndashobora kugufasha gukora carte de visite ukore ivyo bintu utangure gutanga amakarte abantu bakurondere wanime mugabo je ndababwira ati iki cari kimenyetso nico wari ukeneye je cari kibazo gusa ndiko ndabaza Imana nimunjaniranye ntiyaragera ndasubira rero inyuma usubira kurindira ko ndonka formation bisigura rero yuko donc wewe warabajije Imana umushinga ntawe waragushigikira muhiri wanyu barakubwira ko bari bazi yuko uri umukomedian wabo papa yaranshyigikiye papa il me soutient beaucoup papa n'umuntu yiyumvira au-delà y'ibintu abonaga n'umuntu yiyumvira cyane n'umuntu ankunda papa yaranshyigikiye mama nawe nyene mama nawe byagenze gute abanyene bari gaho yitwengera rero abanyene gaho yitwengera mama kuzona nacokoje ngo mama la star ariko kubwira kandi mama arakunda comedy mama arakunda gutwenga erega twe twakuze hewe muri comedy twe twakuze muhira twarabana mu ruyigi ukagenda kuraba film ahantu ugacushi kuyikina muhiri wanyisubiramwe uyisubiramwe bagira uku je muhira nari umuntu Mrs bashaka kumbwira ati genda urabe film ko uza kuyitura konta neza je narasoma ibitabo kugira ndabibaha konta donc ndazikuha konta ku buryo hariyo n'igihe naburi ivyo mvuga nkaba obligé kubifonda umunsi mukuru wanje ndamubwira igitabo kiryushe aranakorora musotsi mu nyuma ngo haba tibanza udidire niyumvire arico wari wiyumviriye arico wari ukuye mu mutwe donc ibyo bintu byose wavuze gakorana n'amasozi nibyo ari kuriyumvira mu mutwe basharankubise ibintu byose kurambira ngo nibyo kurifondera none wewe misi yose wamari iminkuru imiki none je weza ko je nozikura ivyo bitabo banza urindire rero ico nayo ndakubwira cyaco nifonde wari umwana w'umusirimu narasoma ibintu naranandika je narandika mama yamambwira ngo mama ahubwo hewe butsko mama yahora nzanira ibitabo nkasoma mama akorera mu bintu vya sida yarazana ibitabo ubutabo bwose abonye ku kazi agaca nzanira nkasoma kuko yaraziti urasoma urakunda gusoma je nakunda gusoma uramaze ku donc waratubwiye yuko wabaye mu engineer sivyo ni diplome office kwari kari yo carrière wari wahisemo bwa mbere ubu yuwaye bwonyene uyu gute none bwonyene ufite na wibona wubaka amazu ufite je ne sais pas nama mbona ashaka gukora ikintu kitarimo abantu benshi nico numva pardon imibe nakawa citrone nanyoye en fait namye fise nkunda gukora ibintu abantu badakora abandi nta numwe yagufashije ngo c'est-à-dire ikintu mwamaze kukijamo kiri kica kimbihira we bisigura yuko ico batari bwajemwo cinshi cari gifunze abakobwa bubahukaje ni sivire giragoye Mashoro urumva rero warushiye ubwenge wawe je nayinzi ibiharuro sanze ubwe ufite kwera ntiga cane
hari igihe nyene n'abandi ko ndarevisa nkumva no biheba haca donka amanota mabi Ngabe yaruroka meme warabitora. ufite ibintu bitansaba kuboroka donc ibintu bisaba ko mu buzima bwa misi yose ububizi c'est-à-dire ikura kizi ukoruko rero ibiharuro bizi ububizi imana isifi kugira ama repetition bica bija mu ntoki Ni n'amamvuga ko ibiharuro bija mu ntoki ibiharuro biri ngaha ugira urasiga. Okay. We rero bisigura yuko ico gihe uragize urabaye mu engineer hamuragiye no kuri terrain urakoze biranze waratubwiye uti je nivyo ndatwara imbanyi hama ndatanda biheba ntiwigeze usubira kuri terrain sivyo none wavyumvise je ntibanyirukanye ntibakwirukanye none ko utasubiye mbe ko utarasubirayo gukora narigeze gushaka gusubirayo me nta opportunité naronse hama jewe umuntu ari passionné we mu buzima ikintu ndagikora kigiye kiragenda amatwa atangura ikindi. Okay. Uragiye rero mu vyimvutano navyo numva nashatse kukubwira yuko muri ivyo bintu byose wagiye urakora hari ibintu wagiye uriga muri comedy nibihe bintu maze kwiga vyiza canke bibi kuva utanguriye kahaya ya comedy. Comedy rero nico kintu ca mbere ni ishure vraiment ryanyigishije gose uravyumva kandi niryo Naza kwigisha. Comédie, en fait, c'est une carrière. Ukora, où le cerveau et le cœur connectent. Et donc, c'est-à-dire, il y a 4 fonctions yukugira ubuzima tutangura kuja mu bintu by'ubwenge. Hari ibintu bine bituma umuntu afunctiona neza. Hariho kwiyumvira. Sivyo? Ukamuntu yiyumvira, afite ivyiyumviro ukreya. Rero comedy uravyumva nawe utegereza gukaya ama blague yiwawe sivyo hariho amashwa iyo ina ma 4 fonctions hariho kwiyumvira hariho guhitamwo hariho imigenderanire hariho n'ama emotion n'ama sentiment ibigumba gumba n'ibishobisho ivyo bintu rero ama fonction akora neza uri umuntu akora neza uri umuntu urabyumva nawe ikintu ca développement personnel ubuhagaze neza uri umuntu azi kujeha ama emotion yawe hama nous on joue avec les émotions c'est-à-dire mu texte yawe urerekana ama emotion ama sentiment yawe tu exprimes tes sentiments urabyumva hama ugashiramo ama emotion rero comedy nasanze ari ico kintu kizotuma umuntu aba we agasubira kabawe agasubira kabawe kuko tu peux pas échapper ta personnalité uri kugira comedy sinzi ko ntahuye canke ndiko ndakomplika kame inyuma ya kamera uratahuye canke oya we abantu n'ivyuma gusa biri baki urumva uri kuri dukomplika wadushize mu bwenge wadushize mu biharuro wadushize muri génie civile byose pour te dire ni carrière où tu te connectes à toi-même. C'est-à-dire, au fait, gogo. Sivyo, nous on a naho defriza canke tu restes gogo. Uravyumva? Naho kwimosha kapara. Naho kwimosha kagapara canke ugashiramo agatenture ka noir utwo tujone two hejuru kadukura. Uzoga muri gogo. Nukuvuga iki? Nta copie ihari. Wow. Gloria c'est Gloria. Huguette Aurore c'est Huguette Aurore. Rero je muri comedy haramfasha ko je m'exprime. Uravyumva je vide. Uravyumva nimba hari ibintu vyambabaje hari imisi ndabibika n'ikindi gihe ndavyexprima sous forme de blague. Hanyuma jewe nkamba niribeye. Okay. Nashaka kukubaza yuko nta kintu urakina genre ciwawe personnellement kuri stage. Ugasanga hari undi rero kintu bwakaya yabo. Nkino bw'iwanje. Nk'ikintu umaze kugukina nyene ciwawe uvuga uti iyi nkuru sinzoyibagira narayikinye kandi cari kintu cari betece cari cakuba cari cakuryoheye cane wibuka niye. Jengi ni ibintu byashikiye. Ibintu byose byanshikiye nk'ubu uye dernièrement narakinye ariko ndakina ukuntu nako ndavuga yuko Justin umugabo wanje n'umuhahoze sivyo Jean Marie il est vraiment silencieux sivyo mon mari no kugira gute ni meje zéro mot et moi je suis madame podcast urumva ubundi ni gute arahoze ndavuga misi yose bariko arumviriza nta bindi ntibishika ukumva umenga uramuruhishije sindamuruhisha kubera nta nemwe bariko arananyumviriza ubaza ngo arananyumviriza
abameze gutya urivugana hari igihe rero kugira urabe ko umuntu atariko arakumviriza uca ustopa ukumva umuntu akumanumye ko atambwira hama ngo hama ntibanza uvuge none ivyo nariko ndavuga nizo story twama turimo banza uvuge ivyo nariko ndavuga urumva canke nkamuvugisha nkumva arasinziriye nkavuga chérie je sinumva mu buzima je suis comédienne à la base je suis censée faire rire nawe wowe ndi umuntu yama ariko aragutwenza à quel moment jewe mvuga ugasinzira wewe waza ngo nubwo nsinziriye ndakumva uravyumva bikaba bidugiyemwo ngaho nye bikaba biraje ndakumva kaci nibuka iyo ndirimbo ya Bruce Melody ugaca ubona yuko umva abagabo ni bamwe abagore ni bamwe yego Imana yaremye umugabo irema umugore iyo bishitse none nk'ubunye ukamushavuza canke akagushavuza bigenda gute uramutwenza canke jo mu kumusaba ikigongo mu gusaba ikigongo uratwenza ucukre inkuru nibuzi ko n'ubundi numva ego je quand même mu kwexprima ibintu bimbabaje en fait sinzi urana hariho ibintu tuze umugabo n'umugore sivyo des fois hari umuntu avuga ati umugore w'ubwenge amenye ngena avuga sivyo jewe rero kuva kera tukigira mariage je sais pas si ndi umugore w'ubwenge canke ndi gihushane cyaho ku bintu ndabibomoka uko nyene ugasanga rero kibigize effet ko hari igihe ubivuga mu mwanya atariwo sasa rero iyo vyambanye vyinshi ndashobora nko kugira ibintu nyene vraiment by'ubusazi nyene byo kuvuga ati bana jewe nkasara nkasubira nkagira ati ugacugira nkago tugende bigira sketch je nibiki jewe rero canke hari hamusi vraiment yaca twenga c'est-à-dire niwe yari yankoreye amakosa hama mama shaka tuvugana mugabo nkaguma kuri ntuze yiwanje kuruze yiwanje niwe yankoreye amakosa donc c'est à lui de venir hama nawe aravuga ati bana je nkavuga mpava ndabivuga nabi niyo rero nacanze ndabona iyo situation basi urabona wowe wateye beef muri mwi beef ukurashaka kwihera mugabo dokumenga wo mukoca ati hewe urumva werabagira ibibasi sivyo je ukagira ibi bica bihera mugo kibazo uti none ndabimubwire gute ntangura kumukoca ati donc mvumenga no mukoca ati umvirize wowe mbwira kakonyene je bica bihera hewe vyakabaye kera tuguma muri kiproko je ndashaka ivyo bintu bihera nawe urashaka ko bihera twabuze aho duca mu mezukune nkavuga ati umviriza rero done ntiwovuga ibi ariko mubwire niwomenda henda none ubuziki none womenda henda none wambwira ati none shushu urumva je dabuntu mpenda basi ngaho mpenda henda dabuntu cyangwa uvuga uti umviriza sheri fata oga wambare dusohoke urabutse ibintu uvuga basi yo Rodrigue yaratwenze arabwira ati shushu uri umukomedienne vraiment donc ubugene urahejije gusara urabwira ibintu no gukorera ati none turashaka tubigire kandi aho ntimwako muravugana twako turavugana mwari mwabuze mwese muraho Joveti urumva birakuruhisha kubuda niki nawe n'umuntu natekanye avuga ati bon nakunda conflit je nanje ndikwanse ndabutse genda bivamo ibintu vy'amabifu birababaza we birakuruhisha ukibura none je nkana nahejeje kubuda none bizohera ryari ati kugu umucunga ati umva afite turabuda hama tari hari ukagira ibintu agarutse ugacusubira kubuda uranze gusubira kuja muri personnage yo kubuda kandi wari wabihevye kandi ukavuga uti agasanga siniko ndabuda ahava ibona ati birijana bica byijana ataguhenda henze basi yaraguhenda henze ico gihe yaratwenze ambye nyene yaca amenda henda acagira nyene nk'ivyo yemba ndamubwiye bica birahera ndavuga ati tugira ivyo nyene sheri wanje gisheri okay anyita gisheri gisheri wikibebe no muri nimero nzohindura nzokwandika gisheri avuga igisheri ikibebe sinzi yuko ari sympathie mugabo uri gisheri cyonyene mwumva n'umuntu rega ubusanga nca kwa notora agenda guteye ikonze ukibebe arakoroga n'umuntu ahoze mugaragorana aracokoza
igete wagiye muri comédie peut-être umaze kurenza 30 ans ngira ngo. Mais c'est 33 ans. 33 ans. Umaze kuba biroroshe kuja muri carrière gutangura carrière wamaze kugera muri iyo myaka surtout carrière umenga ni y'abajane cyane muri buno Burundi bwacu. D'abord nagira ndagukosore si y'abajene carrière. Gutwengana ni by'abajene. Oya, apana gutwenga ni iby'abantu bose ariko ababikora. Nene n'ugutwenza si by'abantu. Nico gituma en fait nta hariho peut-être baba barabitanguye urumva ari bato. Nashatse kuvuga yuko wewe wabigiyemwo uriko urigirwa haruguru. Ubwana nshaka na jewe naragize amakenga mugaye makenga yandungitse kugira ama analyse kurondera ndafite igitabo nasomye citwa Bible ya comédie nico nabonye yuko hari abatanguye ya 55 ans hari abatanguye ufite bivana wowe nyene nahugiriye ikanguro nahugiriye uwo muhamagara wo gutangura gukora hama rero urumva nta myaka ibirimwo ahubwo iyo ubikoze ukuze ubikora uri mature. Okay. Ni ugira mama ukamenya ama bon combat ugira kuko ntubiri kurabigira juste pour ubiri kurabigira parce que tu l'as choisi. Muri iyi minsi uri umupfasoni wiyumvira ko wigeze kuba kera uri muto wabitubwiye ko ntiwiyigera wiyumvisha yuko mama uzoba umukomedienne sivyo mugabo ubu unye uri epano donc uraryohewe n'ivyo uri kurakora warigeze kuba wiyumvira yuko franchement woba uruwo wamye wifuza kuba bazi ufatiye mu domene yose sindabibona neza gusa hari utuntu mpora nibuka kutudupiki ugasanga peut-être wakunda aba celebrity sivyo uri umwana ugasanga urakunda umu celebrity c'est-à-dire huye n'umu celebrity uramurota Jimmy biranshikira ugasanga ndaye narota ba Beyonce akwambwira ikirundi vraiment undato nkavuga ibintu sivyo Beyonce bavuga ikirundi wewe kurota ibintu Beyonce ndamukunda cyane ndabakunda cyane ibana na famille yiwe bose ndabakunda Jofet ndakunda mariage niwe ko nkunda mariage une personne ashaka kuguma muri mariage kujya ari umustar ukabona na se couple solide je ne sais pas ibintu abantu bose bavuga je ne sais pas donc ndiko mvuga ivyo tubona gutya ndabikunda ndamukunda rero cyane Beyonce kuva kera rero ugasanga uri umwana urakunda aba celebrity je nkubukera nita Jilo nubu abantu bamabagara Jilo ukibaza ati none ukubona uri umwana wo mu Ruyigi ugaca wita Jilo Jilo uramuzi go yande ko ndiyumvira gusa utari nkuru na gogo nawe zisheri mugabo nk'ubu yosanga ndamuzi Jilo ni Jennifer Lopez. Okay ndamuzi mugabo nk'iyo Jilo nari Jennifer Lopez ndamuzi kandi anamukunda cyane mugabo iryo none wamukunda gute utazi ko ndamukunda gute surtout mugabo jewe nkunda cyane egire vrai indirimbo mugabo je ndakunda yari karakina film kwera akina neza cyane hari ibintu hariho démarche yigeze kugira akora amanuka ama escalier je ufite c'est fou nka mari misi ntambuka nka bon hamara imisi manuka ama escalier nawe nubu yo munyama escalier hagenda amanuka nkaje cyane gusubuye je na Jilo uravyumva ubu bwa mbere yari Jennifer Lopez ubu ningi ariyo bari Jennifer Lopez uya vraiment wari muto kira je naye muto more je kira naye muto naye muto vraiment c'est gataye ka bon nous c'est taille à bon cyane uri mama Lopez ucuba Jibo kanumva yari Jilo c'est toujours Jilo bambere yari Jennifer Lopez ou ni Jennifer Lopez urumva ikibande none ça fait mal ubu ndi mama la star okay nacho watubwiye ko warota uri kura aba Beyonce bakora kugira ikirundi ni ndabarota tuko turatera inkuru tugatera apano nyine ndabarota gusa mu ndoto nkahagarika tu ibintu wa fraude none urazi kiruti ariko vugamo ukivugisha abantu bazi kurotorora indoto bashanya bazosura bambwira ati ivyo bintu none indoto ntozigira ndazigira urota ibintu biteye ubwoba nk'ibintu urarota ni urarota baguhongo yamenye oya abantu barakunda kuvuga ngo urose ngugize pipi ibiga birasaza urazi kurota bagukora guhongo
urarota akora kumwe mushatsi gogo kubera tamu je kubera bene ibyo nyine ntabishira ku mutima cyane bwamenyo no babara brem cyaba gusukuruye kubera ko je icyo mvuza gutwenga ubaze kurota ufise ibisuko bishasha barabisukuru uwejeje gutanga ibihumbi cyane ukibaza keri byabaye ibyo bintu ubona ko rubana n'abantu muguma muca kuwozanya urarose bagusukuruye we nibike ngo urarose wagize pipi cyane ngo uratoye amafaranga kurota bakora gusukurura urabizi bagusukuruye ibisuko ntivyaye bwasaze ujubuna ufise ropuse banaguciriye umushatsi okay mone nukuri urumva birumvikana naye ndikunda kubaza ko wamaze kuba umugore umukenyezi wifuza kuba niho waciye umbwira uti ntavyo ndabona neza kubera yuko oya nukuri bon aho no wanishuye nawe ngo sitabibona ubu nabibonye vraiment nabibonye je ufite je ndakunda trarara sivyo ndakunda trarara iwanje ibintu ndabitogotesha sivyo nimba umbwiye uti aturumva tuza kwicara hari ahantu nza numva no hatrararisha iwanje ndakunda trarara rero quand même j'ai touché à novuga gute ku ndoto yanje kuri spectacle yanje c'était le 6 mars naratashe ndavuga nti umutima wanje ndumva uruzuye vraiment nukuvuga iki jewe twateguye spectacle umwe wese kugene twari muri chorale more kuri tourner kandi vraiment umwe wese vyagenze uko yabishaka arakoro yike twako turamutwenga rike haraje abantu ariko yari yapfukanye n'abandi mwamuhajije ngo ngira ngo mu isengesho amukoreye ko naho njeje ndimwe naro yikora mukoreye kako naje no rero yike twavuganye n'abantu mugaro yike haraje abantu bagiye kugura amakara bagaca bakatirayo abantu abana bavuye ku ishure bagakatira je nibaze kurya musa abantu baraye busa abandi barakubitwa kubera ko bakatira kwa royike okay kwa royike hari hashusha ku buryo kugira ubirabe neza wabirabira hanze uko birabira mu idirisha warasha indani hari huzuye uko vraiment yari yavuganye n'abantu naho hari mu ndwe yakati hanyuma jewe spectacle yanje je d'abord ndafise société yitwa Champ Rode yoganiza imanza dekora imanza inazanima sasa rero iyo societe yarakoze decor ndakora decor amafaçon oh là là ndakora abantu bicara turaha plafona habe hari tout blanc aba ouvre public en fait ni bavuga ngo client c'est le roi public abantu baje kukuraba ubundi bari kubakira hose turabunamira gutya mwakoze donc public bari bicaye ahantu heza hanyuma ndagira tapi nza gucako ya ale mama la star hanyuma twe hariho bread bagenzi banje bambaye dupira bari muri komite bambaye dupira twatagatana mama la star comment te dire ndaronka ama sponsor yo mu ma imprimerie ndaronka sponsor abagore babagenzi banje basama imprimerie hariho wampaye ma carte visite yitwa Cynthia akora muri le leader c'est imprimerie winjiye gutya nyene utumubona arampa ma carte de visite ndashobora kudistribuer mu bantu hama abandi barampa bari mu imprimerie ngetwumva ndaronka vraiment donc wararonse ibintu sponsor umugore hari undi mugore yampaye sponsor vraiment yagatangaza yitwa Ange ariko afise société yitwa Maya Ange vraiment urumusheri n'umudamu gawe waratesa n'umuskini gutyayo umenya ko afise abantu batatu urumiko baza baciye he 50 kilos avec 3 enfants ok et lancé nitwa tudamu duterana inzigo uratubona yataba yaragwaye sponsor wari kuba wari kuco oya nawe nyene namonye ko arafungura ngo mva narishonje ntiburyo urarya hewa harimo inzigo nyinshi araza kubyumva ubundi bazaza kwa sponsor arabizi ko ndamukunda au fait guponda umuntu hajya harimo no kumwadimira we nanje uranyadimira cyane umushatsi wanje ndadimira umwana we akora kuri TV online aho matweri naturel aranarinda au fait j'ai admiré ton courage gogo uretse ko ikindi kano no mwana ntiyoshema ka produit
okay navyumvise canke ni brand yawe ni brand yiwanje donc uravyumva rero Maya muze mukurikirana kuri Instagram ni Maya M-A-I-A Maya n'umudamu afise kamera foto yaravyigiye ubyumva ni ibintu yigiye okay hanze rero ahantu turinde turavuga ibihugu bakuriyemo abagenzi banje b'abasirimu baba bavuye hirya no hino naje navuye hirya mu Ruyigi turahurira i Bujumbura okay mwaraje murahahora ego hari DJ Phil Bite nari sonse kuronka umu DJ w'umugore mugabo acaja mu kavoyage ntiyari bwagaruke DJ Phil Bite kizigenza spectacle yanje hari des ballons partout uramaze kuzibona narabonye amashoti ibipurizo je ufite inkora amadeko y'ibipurizo nagize ikintu c'igipurizo ko nari nkeneye ndiko ndavuga ibipurizo inyuma yanje n'ahandi gutya hamwe rero ni gibashi kinica tagata amafasa hama hariho welcome kwinjira welcome ibipurizo nkaca ndababwira akajambo nous chanrode on travaille pas seulement on impacte et on touche les cœurs ivyo byose wavyikoranye uri wenyene cyane wabwira gufasha agenda aravuga ati uzobigira uku we ntaco gira deko ndazi ndakubaza c'est moi kandi urimo impano nyinshi c'est moi nico gituma mvuga nti je ne travaille pas seulement si j'impacte pas de cyamvaho rero je me suis impacté uwo munsi jewe nyene je me suis impacté après turagira ha mugenzi wanje yangire yitwa Aime yitwa Ishima agira Ishima n'umupoete yangiriye poeme mana yanje warize bukije kuri warigirishije bazi n'amarira azoba yangiriye menshi en fait yankorera ama caption asose uravyumva nanje nkayasosesha naho gasosesha n'igifaransa cinshi hanyuma rero acarankorera poeme uwo munsi iyo poeme je l'ai imprimée hamaca ndayishira kuri ntuzeye n'indi foto nari nambaye bazin riche mon mari est capable cadeau y'umugabo wanje mon mari est capable bayita bazin riche mon mari est capable ntushaka kuyigura utari capable nari muzi grand boubou okay nini muzi hako gushikira umuriyoni wumva ari ibintu vyo harajamo kubishobora si kubishaka gusa harajamo kubishobora tu as travaillé, tu as payé. Ok. Ok, madame Marastal. Madame André. Chouchou. Mon mari est capable. Niyo na nambaye. Na broderie bon. Ok. Iyo foto rero ndashiraho ya poeme. Yari poeme. Iyo rero yari kwa foto. Ndashaka ama balance menshi yari kwa foto. Ndakubwire nabikoze amafason. Hama kandi nico bituma nisa nkirushe ninde muntu yaje muri spectacle yawe waryohewe cyane utari witeze bon papa yaraje mugana nitwa zotse twivuganye nabemfise mama niwe haca ibintu vyo kuri paroisse mama n'umusangizi hama nyene avuga ati ubutumwa bw'Imana muga mama aramaze kuza kundaba akatari gake papa c'était la première fois rero ngize entrance yanje nagize entrée d'une reine d'une vraie reine okay urona umuhene abafise abantu bagendera inyuma yiwe umuboss abafise abapambe abo bagenzi banje bari bisegono abapambe ndabakunda vraiment bambwiye ati turakwera umupambe na maka mwumve kuri umuntu arenze hama je urumva udukoga twariko turatutu hotesse natubwemwe muje imbere n'udutoshe mutamba jenje hagati abapambe b'abagenzi banje n'udupira bazi inyuma bamwe bapepeya abandi bafite amasifre ninjiriye kuri tagata ari bitese Tejalo bitesa ndashika nobwira ati mwe rero nduze escalier mwe muce muguma hasi donc la montée d'une reine sur scène hewe je me kiffe grave umva ndacinezereye ugeze hejuru wariyumva nkirusha ndacarushe ndacabura n'umunezero nta n'ifoto nimwe ndashira ko vraiment ndacazira sinumva ko haragira ko ndazipartage n'abantu bazo twazibiri dushira ko turiko turavuga ibiyinye kugira ngo donc zije mu kiganiro niho bo bibona exact video ya entrance yego okay gogo naratamvye shitsi imbere umutima wawe kumva urana watamvye ukicinjira canke watamvye spectacle heza ubonye ingene vyagenze n'abaje ntamba ndabona papa canda hagarara ndamuramutsa ndaramutsa utwana twanje tubiri
ndaduga umugabo wanje hewe yariko aramfasha umugabo wanje ntigeze yicara yabonye turi yari hariya hariko haraza abagenzi biwe akaca ati ntibamubonye hewe ntivyakunze ko yicara aciye amfasha niyo mpamvu ndiko ndaramukanya ahubwo il était plus que là uribaza umugabo wawe ahaguruka akagufasha sha none ga Huguette reka tuvugane kubera tworara hano mbona na yamvura yatugendanye hafi dusanga hano urayibona ni uramaze kugira sacrifice kubera comedy genre ya kugira ngo ukomeze carrière yawe cyane gose ngira sacrifice tous les jours gute kuri ivyo bintu hari igihe mba ndi mu bintu bikomeye mba nayo ko ndatwenga muga nkafonsa nkagenda gutwenza ubu uri nko mu bintu bikomeye gute kuko urumva abantu umuntu aca mu bintu byinshi mugabo wewe twumvise yuko ubanye neza n'umushinga ntaye wawe naho atazibana zitakumanya amahembe mugabo urumva ubayeho neza urafise abana urafise urugo urafise abana ibaze nk'ubu uragwaje umwana uragwaje umwana amusina yingwaje umwana gwaye vraiment kwanza umwana aho umwana akunda kugwara kenshi iyo ufite spectacle ugasanga arashushe ariko vraiment umugabo wanje n'umwana mwiza kambwira ati nirega n'akazi ntiwosiba hari n'ikindi gihe twe twabuze umuntu muri famiye yabo babwira ati n'akazi reka turabe nyene tujonga hamukore nkuba akantwarira umwana tukagenda tujanye kwa muganga agaca ambwira ati wowe rero bandanya je ndagidatanya umwana ndamuha umuti donc ugasanga aramfashije ibintu nk'ivyo kuzura muhama kado waratomboye kado hari ndi kado afise atari jewe uri gift mugabo birongeye birakenewe ku bana gift nawe nyene Tindi gifti. Haindi gifti no muha irenze jewe. Okay, unatekezwa baba. Urumva ntaco watubwiye yuko uhurugira ayo masacrifice. Ntana nimwe basi birigera bishika ukumva urarusha canke peut-être bivanye nayo ma épreuve umuntu ahura nayo mu buzima canke ayo buri kurabamwe muri iyo minsi bigeragezo kuvuga uti wapi uje ubunyerekana ikawushe mbatsi ndabihebe canke ngire ntana nimwe birigera bishika. Bon. Huye ho muri no misi mvuye muri tagatara bamara star ibintu byose ni fresh sana kuramba n'ivyo mbanara navyibagiye mugabo kare basi byarigeze biraza uravyumva biraza carrière zose harimo ama challenge en fait nagenda babwire ibi television ni wawe si wawe aha rero wewe ntubona iyo ukorera umuntu canke ukora ahantu uri umusalaye hariho stabilité. C'est mon salarié a cette stabilité. C'est-à-dire c'est une ligne. Alors à la fin du mois, je vais avoir cet âge. Alors, kugira mbemwo murano mafaranga, nuku kugira bivemo kuko mvyuka ntonda hajya. Sivyo? Nta yandi. Ayandi aje ni en surplus. Okay. Bitandukanye rero natwebwe uba wadesize kwikorera ivyiwawe. Iyo wadesize kwikorera ivyiwawe, uyu musi urayaronka ukinezerewe akaba araheze cyangwa ukayaronka ukaronka amafaranga agahera ukirusha ugise konyaje kuva araheze sasa rero chaque fois urumva woheba mugiye uri kurakora ikintu kiri muri wewe kiri instoppable. Okay mama ni ikintu ni byo bakubwira umuhamagaro hari imisi ubona bigoye kumva woheba mugu kumva je ndibuka ko ngitangura nabikubwiye je ngitangura narabona ko bigoye ndavuga none ibi bintu nzofatisha ryari uratanguye Instagram ufise aba followers batatu bangaye ibi bintu bizokunda ryari bizocamo urumva ukakati naramenyereye kuri Facebook kera nabafise abantu utangura azera kandi ico gihe nta nabo warondera barizana ariko ubunye uri kurabakeneye target nk'iyo TikTok fise target ndacafise bake ndara nkanura niyumvira ukuntu noduza audience urumva ariko ibintu byose uravuga uti ntacizana
ni wakora neza uzobaronka niwe banezereza bazoguforowinga si ku nguvu ariko bumva bo bafata ku nguvu je nkari ho forowinga none bone ho forowinga niwabwira abantu biwanyu bose mu nama y'umuryango ati banza imbere y'iko tugira inama forowinga Chaye mujya mukabanza kubabwira ngo baguforowinga ni mu forowinga ngabo ngisubira vuga ati ono force pareja eshek maze kugira niyi eshek ikomeye umaze kugira niyihe yanakwigishije kuruta izindi Mana yanje naje kuragira Maisheke Amaishe kumva ko ari ibintu bicewe nakubabaza none gerageza utubabare no kuva twatwengeshiramwe kantu nashaka tubabare oya ntitushaka kubabara dushaka kugira ngo uwo wundi muntu avyumve kuko urumve we sheke warayigize hanyuma peut-être yaranakwigishije tubwire tuyumve peut-être rega ikintu cyo cyose umuntu kimaze kumwaka urabizi yuko atakintu kiba kuri wewe wenyene hariho nundi muntu biba byarabaye ko canke abarabibazi esheke wati ndakubwira nka esheke nigeze kugira nigeze kugenda gukina spectacle ya mbere kwa husha siko hanyuma ndagenda ndakina ça n'a pas marché cyagenze nabi vraiment mugana ise bagenzi banje bagumye bakomera amashi munyuma ndibaza abagenzi bahora amashi kora batwenze cyangwa amashi kora nyene abagenzi banje ni soutien amical sasa rero après ni nkuko nakubwiye iyo ugiye kuri scène bikanka vraiment tu le ressens ndumva mfise nese sentiment d'échec sentiment de culpabilité ibintu byinshi bimbabaza bikanka bakaguma ndumukira ama video bakayaruka mu magroupe ibintu nakinye ukumva biko biragushisha kumva umenga wo biranturira biko biranshisha biko biranturira umva nobwira abantu ati ibi bintu nije nabigize oya yuko murabirungika abo nisibo bari none mo bireka bobo sindi ni ibintu rofete biri unstoppable navyo nyene ibintu umuntu yamaze kubifirma ni wa decide akabitanga mugabo iyo sentiment irambabaza biranyica biragira iki jewe ncanda ndaja mu cumba ba mugabo ari ku kazi bana bari ku ishuri tu nka 10h niyo nkunda gufata mama yiwanje nka 10h canda twara telefone muri salon recharger canda tora carnet hariho carnet nandikamo mes sentiments genre je suis le 12 mars je suis triste pourquoi kubera kunuko donc ndatangura ndiyumvira ayo mama igituma shavuye igituma numva niyase ndumva ko ndahumiriza ndabona ati wakiniye public utazi uratanguye kumenya yuko ama public atandukanye warukinira ha wagiye gukinira hajya les gens ne te connaissent pas et toi tu as douté donc ndabona ama échec ndabona n'ama leçon ndagenda ndagira ico gihe hagomba habe kigingi sama comedy nena savi comme en fait hari ukuntu iyo umuntu agitangura n'abantu bashaka kumuha stage like bakwankuraje ndumva ko atari moma yo gukina kuri stage nini kugira ba supporting kandi tubivuganye nsanga rero n'abantu benshi ico gihe uwo mwaka candi hotira ico gihe ncangenda muri kigingi sama comedy kare kabaho kare vraiment ndagura itike kare ndagenda ndicara ahantu mbona ibintu neza ico gihe ndibuka nagiye nambaye nakagapira kamamakuru ico gihe wabikoze kugira ngo ugende urabe wige icara wige ndicara ndaraba umu artiste wose ukwahaca ukwavuga kwakina facilité akinana ndatoramwe ibintu bitari bike havuga uneko ndiga no kuvuga yuko ikindi gihe byaravuye biragufasha ico gihe naciye mvuga nti cye fata decision yuko nsubira hasi toi dufise je dirais la plateforme dukina chaque mois ndavuga nti je dirais ni plateforme umwe wese agize utu repetition vraiment wakoze utu repetition nta muntu akwangira gukina babonye kushoye gutena ugakina ntuze ndavuga nti reka rero ikintu tubwira nuko twanka gukura hera hasi ivyo utazi kuvuga uti ntavyo
ntavyo nzi ni ukuri gukina no kumenyereza ni repetition urakinya umusubiranka uzosubira ivyo bintu rero byaramfashije gufata iyo bonne décision yuko utiransa imbere y'abantu benshi uje kumaramarira imbere y'abantu benshi ukamenya gukopira iyo ucuja muri sama comedy vyumvire nawe reka ntitubihagarara ko reka kandi rero ndababwire iyo ukinye nabi ugumana image ufite niko akunze ati ahantu wakomerekeye birakunanira gusubira kugira confiance je no kuvuga iki naciye ndabireka kigingi samazindi nagiye vraiment ndi préparé kandi audience bararyohewe moi même nari confiante ico gihe nari confiante aka panique nikabura mugana nari confiante je savais yuko ndiko ndakina ari mu mwanya wavyo Huguette turi mu kwezi kwa gatatu nkuko nabivuze reka tubaze ibibazo bingahe vyo hanyuma ce turangiza twakoze umwanya munini kandi buriko buranira n'ibicu biriko biraduhinduka hari na rimwe uraba frene mu bikorwa vyawe canke ngo ube sous-estime kubera uri umugore canke umukobwa canke umwigeme surtout muri carrière kuko tuguma tuvuga bwa mbere uri muri carrière y'ubuyimoriste ico oye ahantu umuntu abaho frene nivyo bintu ni frena nk'ifrena sino umuMC mu mariage muri culture burundaise nivyo boneka neza sino umuMC mu madote muri culture burundaise nivyo boneka neza uretse ko les fois passées Imana yangiriye surprise nagiye ahantu muri dot sanga mu MC yasivye hama turashaka ko mu MC par donc genda tabwira imbere y'abantu baragusunikirayo et puis je l'ai fait et puis les gens ont aimé donc ni bya bindi ndakubwira ko Imana ibizi ha warabonye ko aragasinye k'Imana Imana vraiment yaransunitse iranyereka ati none kina none abona baguponze et pourtant barakunze ukuntu mvuga kuko iyo uri umuntu wamaze kumenyera stand up uramenya amamo ukoresha ukamenya ingene ushiramo rythme ingene ushiramo rythme nunama mpura n'abantu bakambwira twarakubonye muri dote ndavuga ati vraiment iyi ni cadeau du ciel Imana impaye ati ca kintu watinya nayo mafrin rero umuntu agenda aragira ahandi ukagira mafrin y'ivyo uvuga ukaguma wiyumvira uti societe za kubibona gute bivuzwe n'umugore ahandi naho ukagira amafrin ya message washaka gutanga mu ugaca uvuga ati comme je suis une femme et mariée numva umenga gisona nabi bahava baca bakinshirako etiquette nayo mafrin umuntu agenda aragira ugasanga ntufise liberté totale de t'exprimer ariko navyo ni bukebuke nibaza ko bukebuke umuntu azoza arabona inzira igenda iraguka ibindi ngira nzobigaruka ko ikindi gihe mugabo reka tubandanirize kuri ibi vy'abigeme n'abantuze harashobora kuba ikiganiro c'amasaha 3 mwakibonye mama la star uno musi harashobora kuba hari umuntu ariko araraba kino kiganiro nk'ibi nyene wari uriko uravuga atinya gukora ibintu kubera yuko avuga ati societe burundaise ibintu ntivyemera canke ibinya abantu ntibobyapuva canke peut-être mu miryango ntibobifata neza canke mu kibano n'ikihe kintu ushobora kumubwira surtout une jeune fille canke une jeune dame canke umuntu wari we wese yobibona waza uko nyene agashobora gutinya gukora ikintu anumva ko ari umuhamagaro wiwe anashaka canke yumva ko ari ico kintu kimubiramo canke kigirana akavuga ati ahandi ukavura mu ibintu noja kubikora sinoboneka neza ntezi ikibazo muri societe vyogenda kutumubwira iki ikintu je nobwira umuntu afise nk'impano yumva ko afise muga kumva umenga blocage ni societe blocage c'est la famille blocage n'ubuzima rimwo numva umenga ntaramenya neza blocage afise yariyo blocage ufise ni wewe blocage ufise ni wewe kuko ibintu vyose uzokora ni uzobikora si societe izobigukorera societe c'est vrai iravuga mugabo uri kurakora wiyemeye kandi uzi neza kuri kurakora ibintu biri mu muhamagaro wiwawe kandi uri kurakora ibintu wewe ikibintu gutukana ikibintu gutukana ikibintu kubabaza ikibintu kushira isoni ikibintu kugira iki sino societe irakeneye abahumoriste b'abagore societe irakeneye abakomedienne
akarorero kagaragara mbona twiradushira iradukunda iradukunda cyane nukuraba gusa no ku ma platform ukaraba ukuntu abantu bagukunda ukaraba ukuntu mwibarabara abantu bahagarara kugira bakuramutse biraryosha ko umustar ukabona umuntu akubona agaca aryoherwa hari umuntu yigeze kuvuga ngo basha muracatwenga muracaronka n'ibibatwenza donc ukabona donc rero societe blocage y'umuntu nini ya cyane ni wowe nyene wowe nyene ubonye obstacle ukibera obstacle uribera obstacle umunsi wiyumviriye gutangura uzogenda urabona ukuntu ibintu byose watinya wibaza ngo numusozi ugasangana kabuye none yohangana gute navyo kuko wowe wavuze yuko guhangana nawe wewe urahanganye nawe hama naho uhangana gute na societe ubibamwo gute mu gihe peut-être udafite umuryango gusutena nkuko kwe wawe cyangwa udafite umushinga ntavyo wumva canke iki navyo wobigenza gute muri ico gihe basha akarorero nakabahaye tukagarukana mama Marie okay Bikira Maria mae nguru umuvyeyi mama akarorero nakabikira Maria Bikira Maria yavuze ati shaka ryawe riranguke uvuga ngo ishaka ryawe riranguke nukuri nta kandi karorero dufise akandi karorero nakintu muri Bible biruzuye Imana misi yose yahamagara umuntu abantu batari biyumviye igavuga ati uriya niwe nasize amavuta none David yari yamusize amavuta yishe Goliath gute nibuye okay hanyuma kuba rero nimba ukeneye gukora Imana izoguhibuye rirasa mu bwonko kabaca abantu bakutse Imana nukuri Imana bemwe murayiziriga Imana agira nayo munsi nini giki cyo guhagarika societe ubu deja abavyeyi nawe nyara bakora abona ko ibintu byo ngaha biri compliqué ubu bana kera umwana hejeje university yose akazi ka bon afite amafaranga acake muri rutubaza abavyeyi ubu mwana araheze umuvyeyi akabandanya akemura umwana aragira mariage umuvyeyi akaguma akemura abavyeyi bararushe abavyeyi bararusha ubu barakeneye kuguma wisuma bakeneye ko ubibera ngo umuvyeyi ngo yamubujije gukora ikintu abavyeyi bashaka mukore abavyeyi bashaka yo rabantuze mbega kwaruka umupira abavyeyi barakeneye ibintu bivinjiriza nk'abantu kugira mu ronka kandi nuko nyene hama pour les jeunes filles nabo ba adolescentes peut-être ko barakura ni iki woshobora kubabwira kugira ngo bashobore kuba bagire indépendance financière surtout bige gukora ari bato kwimenya kuko twebwe twagiye kubimenya wumva hari ibintu tugenda turamenya nuko dukuze ibanga bihagaze mu kwimenya urani iyo umuntu yimenye iyo umuntu yiyizi akamenya ses limites akamenya ses forces akamenya ses faiblesses uravyumva niwe acamenya ingena jongra ibintu ufite ubuzima ni shwa n'amashwa tugenda turagira buri munsi amashwa ugira niyo akugida nk'ubu wewe tugaruke kuri ya mishatsi yawe waragize ishwa abantu bama bambwira ngo barangirisha ibiganiro ugana muntu n'umwe nahoraho maka imishatsi yiwe yishwa yiwawe rero yagutuma ubaho maka kasi tukubera ari mutuntu twa John numbaze je navyunze je uko ubushatsi bwawe navuze apangisha agatambara mu gatondo Rumana ntaruha ibyo twabigira muri eterne ntaruha shaka ko gubundo marka nkuko nyene urazi nkubu nta n'ikintu wari kuronka uvuga kuno munsi tu es remarquable gogo kurako kanatire twavuze abana bimenye mugabo umwana kwimenya biragoye nta kintu na kimwe jewe je suis une mère jewe umwana narabonye ko kuva avuka none umwana ndamwigisha konka akana kavutse ugashira wumva gadata uravye nawe uragira amakrevasi kuri akana kana je kagumya kigira ko ndaguma nwenga kabishoboye gute buke navyutse nsa amakrevasi kuri umwana nk'ivyo amakrevasi urabizi burya ukomereka ko nzoze donc rero kuvuga iki ni ndu umuntu yigisha umwana konka ni ndu umuntu yigisha umwana kurira ni ndu umuntu yigisha umwana kugira pipi ati rero wavyumva akure force sunika ntari ibintu rero Imana iba yaraturemanye byo kunanira kwimenya gute
ninde umuntu yigisha umwana guhindukiza izosi gutya kugira agasiga kugira iki hari ibintu vyinshi au-delà jewe rero namonye kuva umwana ndabonye ko umwana ashobora kwironderera ivyarya kuva kivuka uyu mwana yo kwitunga kivuka kuko aritunga nyene donc rero umuntu wese une personne entière ni ama fonctionne kwiyumvira akamenya gufata amashwa gufata ingingo akamenya kugira imigenderanire kumenya amahorasyon agira yariyo kuko hari umuntu kuva ari umwana amenye iyo yipointa akamenya nimba ari kwishura akamagendana n'abana b'ababosi akamenya kugendana n'abana bazi ubwenge umwana aza aho yiplasa ivyo mugani vyo mu materialiste akamenya kugendana n'utwana twagowe akaza aradufasha nivyo ni vyiza akamenya amahorasyo agira yariyo gukorera amahorasyo ari toxique atuma umuntu agwa n'ayandi atuma umuntu amududa ni nka kwa kundi bavuga ngo dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es urumva hama ibishobisho n'ama emotion nivyo ndi nakubwira ibishobisho n'ama emotion ibigumbagumba umuntu akamenya amasentima en fait nk'iyo dufate par exemple hari amasentima dufate colère ou tristesse ou la joie ou uravyumva ukamenya ati iki kintu kirambabaza kirambangamira iyo dufate nk'uburi umu jeune fille ukabuzi te limite ibintu bikubangamira tu vas pas supporter un gars qui te fait ibintu nk'ivyo hakiri kare uramubwira uti urabistop kabiva muja kwibandaniriza naho rero bisigura ngo iyo ukuze wuzuye uramenya amahitamo bamaboko igihumbi nabo babwiye ikintu turangiza bamaboko igihumbi nukuri jewe ndabibabwiye abagore ufite bakora kubwira amaboko igihumbi nuko cerveau y'umugore yiyokupa ibintu ishaka kuyokupa ibintu vyinshi n'aba multitâche en fait n'aba multitâche umugore arashobora guteka ariko aronsa umugore arashobora gukora ibintu ahetse umwana umugore arashobora gukora ibintu vyinshi en même temps donc agaja ku kazi ariko arakordona ivyo muhira donc abagore n'aba multitâche niyo mpamvu iyo bagiye babasa amakuru menshi kuko bakira ibintu vyinshi abagabo nabo usanga misi nka sujet de discussion ari imwe nk'ubu abagabo baganira igitoro misi yose bahuye n'utagira imodoka hari intambara y'Irani nande nivyo navyo nyene ngurumva kibaza none wewe mane nta modoka ufite none igitoro hoco boneka wocu ugira iki donc rero umugabo urumva baba basi ikintu kimwe bariko baradiscutako abagabo arashobora kubaho afise ibintu vyinshi bimubabaje ashitse mu kabare akavuga igitoro akavuga Irani donc n'abantu cerveau yabo nayikora ikintu kimwe no gukora ikintu ariko ukaza ari muhira ari muhaye bamavuga abagabo barazi kuzinga ama classeur or nuko bakora ikintu cerveau yabo yakozwe kora ikintu kimwe après ikindi après ikindi umugabo arashobora guca ku kintu muri salon ntagikure kuko stari we yagishizeho kandi kuko yaragiye mu cumba donc yagiye gutora chargeur ni yaragiye kudeposer mugo umugore arenganya avuga mbega umuntu yashizeho ibi bintu henga shiraho nico gituma baracegwa baragira ikure bakora ibintu vyinshi mu mwanya muto nibaza yuko naho tworara turavugana na Huguette ntitwopfa twabimaze ibintu nateguye kumubaza kandi ntitwopfa twabuze ikintu tuvuga byoshoboka ntibyoshoboka avec mes cheveux nta kindi Jengo wibaza na mishatsi mfise urumva Aisha uburenga imishatsi ngugiye kuyi ubongiye mbengiye kurondera na traitement nshiremwo kugira ngo bibandanye ugashira mu kintu nakimwe bizoba bipfuye ukagumitse ukuntu kubeya canka gatenti nari narashizeho teinture nari narashizeho teinture narigeze kuranda mu blonde munyuma ndahindura ndashira mindi ubundi musi nagara kuzosana naraguhinduriye nakunda kumwokwama inkuru sujet du jour ari gogo nigikunda n'abantu muri spectacle yawe canke iki nico catumye siba wari kuca utangura kuvuga jewe Huguette mwavyumvise abantu mudukurikirana mwumvise Huguette mwumvise parcours yiwe mwumvise vya chéri wiwe mwumvise kibasumba wiwe son mari capable eko
nari kugenda ndamubajije ingene ikintu yamukundiye mugabo twoca turaranga oya twoca shaje nababwira umuntu ashaka kuraharambaza okay nakindi ndamubaza ico tuzobigaruka ku wundi munsi kandi naho bazobora kivuze ku indi TV je nzokikubaza mwavyumvise yatuganiriye ku bintu byinshi bitandukanye aratuganirira kuri formation yagize nawe niba ushaka kwilonsa ntupfe kuja kugwamwo uko nyene ifo ko wiga kubera yuko birakenewe ko wiga yatubwiye ingene donc ama spectacle yatubwiye ama défi biki byose mwese mwavyumvise nuko rero nizera neza ko inkuru ya Mama la Star yatuge kuba ari cyaharaye ndariharaye vraiment cyari ndiranje Jennifer Gaciro cyanjanye mugabo mwavyumvise ingene yarameze mwumvise ingene nuba ameze mwumvise byose nizera neza yuko inkuru yiwe itabuze ikintu yakwigishije kandi itagusize uko nyene kuko ndushobora kuza ngo twicare ngaha dukora ikiganiro kingana gutya nyene hanyuma uburi ikintu donc watwenze mugabo uciye uherera mu gutwenga gusa atacakuye mu yoba dusesevye uwo muntu oya niba twakuramo akantu omwa basi namaye utuntu dukeya na tujya tuntu tune basi tujya tune ndazi ndisona twaruzi utwo rero basifumu dukuramo utugendane mwakoze cyane ndamushimiye Mama la Star merci Gogo la belle Gogo la belle la naturelle la naturelle akorera ko ngenda kagabanya ndagushimiye kuba waje uri kimama c'igisheri uri gisheri ca Rodrigue uratesa uzokwamutesa nkuko nyene hanyuma undi musi tuzokubona urashininga ni wagenda mu bindi bihugu ugiye gukina ama spectacle usuhuke ama invitation abikirenga ndaguhezagiye umuvyeyi asa n'uwo ego sha namusizinje ndaguhezagiye nuko rero kama Imana ahezagira ivyawe n'abawe bose akugirire neza hanyuma wa muntu we ushaka kudukurikirana ukaba utararaba yakubwiye imbuga ziwe Mama la Star ugenda umukurikirane ugenda umuteza imbere apana ko gusa tukuma tubivuga gutyo nyene arige tubivuga ukamenga nibindi twa support tuba twikenereye ni ibintu bikeya kandi bisanzwe ni juste kugira subscribe ngaho nyene niba utaragira subscribe hamukagira share n'ibyo bintu biba byakubaca canke hari ico byagufashije hanyuma ukanabikomenta ukatubwira ama propos yiwawe kuko twebwe urumva turavuga nk'ubu Mama la Star yavuze ivyiwe nawe urashaka kuba ubivuga ukundi ubibona ukundi mugabo ukavyishura mu rupfa sonata tututsi kamama ni bacu badutuka kwa kundi baba batuka ngira niko kazi wakora ibya commentaire yo kudutuka n'ukuri turabasabye mutubabarire nituyikunda muri yo kudutomatiza twabatutse hanyuma Mama la Star mu mukurikirane bihaye muyikurikirane hama tuzogume tubaha ibintu bitesa bamaboka igihumbi mugira mubandaye mugira marche nziza turabakunda cyane umukama Imana bane namwe abe mu byanyu no mu banyu